umugabo Robert yaragiye ashinga ikintu cyitwa BFA sivyo ico kintu mugiye kuraba uyu munsi na rugo yacu isa ni yatuwafa uri kurumva sindabiraba genda urabe none nziri ko kuri social media isa ni yatuwafa bitandukanye kuri animation gusa ico kintu amaze kugikora aterura abana b'abarundi babafana bamwe bamvuga mureka gukinisha urumva umugabo Biherera zarababwira ngo biriya bintu bakora hariya rero ni ibintu bitari kuri standard yanyu urabona mumaze kurenga mwarize ubu filime murayizi iri mu mutwe afise ubumenyi reka rero je mwayi nka mwarimu wanyu nabigishije reka mbatemo ndabakorera filime kabisa na cyane yuko umwana worareze ubumuza ahantu hoba hakomeye abo bana bakagenda bakandika amayitware bakamuzanira agakosora bagashooting nukuvuga iyo filime akayihagararira kuva muri production urumva kugeza ihere ibintu je ndamwagiriza muri kano kanya ni nuko abana bamuriha amafaranga akaba karite irenze ya za filime itazo muri quartier ikindi nuko bagenda agafata abo bana akabescroka akabonora mu mitwe akababwira ngo biya filime ba mede bakina bijya nibiki urumva bijya bariko baragira nibiki bijya nziye filime zo muri quartier mwe zijya murazirenze bivuze ngo ntaho muhuriye nabo aba bana akabuza guhura nande n'abandi bakinyi ba filime imyidogo yabo insanga aho nibereye bidoga ngo tumuri amafaranga ariko ntadukora ibyo twamusabye uyu munsi rero bariko bamwe kugira iki bariko bamwe kubivuga kubera ko bavuga ati ikizere kiracahari nguhize muri promotion ya mbere nabeshuze ibyo hejeje kuvuga ubunyene nivyo sivyo ijambo ni gwanyinya kubaho hazogaruke suri be nukuri kimanda muhaye gasopo This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, every you are. Hope you are doing well, guys. Nako muri wa munyenga ubuntu imbabazi n'ikigongo tugirirwa nandiho turashima iryo zina nyene rihamba. Of course this is Flash TV 257. They call me kuri alongside the son of God, Dr. Bro, aka I'm alongside with plans keys ni umwe mu bantu bari kwaguhereza amasanamu yakararo for the first time mukubisi umusesanguzi karuhariwe NYAMA Pro yaje yitwaje umuntu kazi ako kantu tugashireko sinyama narinzi yuko uzutwenga twenga iyo uri kurabona evi ruhande za uri Adam nta munezero muri Eden kwe ntwenga kubera inkumi ntwenga kubera amafaranga utwenzwa n'amafaranga n'utwenzwa n'inkumi ive bayi arakwihakanye ubunyene tugitangura muranyirukanye mbanyamacari umwana mu rangira rafserezo sinakunda amafaranga gusumba abagore rafserezo kubyuvuze igirizwa nyine none je hari kibazo mburire nyinshi ni gihe gituma amafaranga uwo yarucisha umukunzi undi je n'umukunzi wa ya agari umukunzi wanje kandi amafaranga uyafise nta mukunzi ubura muhungu ahubwo uyafise upunguza n'abanzi sha bivuze yuko umukunzi wawe ari nyamwe no misi ngo hagaze neza mwari mubitse kanya yambaye impeta yayikuwe ibyo nanje ntavyo nceceko yame tuyishize imiti yarahigeze je nyama muri no misi ngo yambikanye impeta n'umuntu mwibanga ntangira ive nta makuru muvise je ntavyo menya nuko mugabo waratwumvise tuvuga hamwe naduhama bati rero ife turamwihakanye mugabo wawe ndi wundi ntari uyu yuwe yatumuzige wambara impeta mugari mwe rimwe kayikuba nimba nayikuye ubwo turahura nawe nimba hari wayinyambise atayinyambise nawe cikwanda ninda nyambika ko je niyambika namuna kwambika wewe kugira ngo igende umwana je Tendi ariko impetanye amabara yambikana wowe uyambika umugore na mugore akayambika ariko umugore ntawe ngira umutegekanya ryari uwo mubwira prince ngo narongora ukamenga ni 32 ukuvuga uzo bifise imyaka 39 abafise ingara
ufite 23 ubu mfise 24. aho ndamusa nyama niwe umuntu avuga imyaka kabisa atayitinya ubwo munsi yatangiye kugera muri trana azoca atangira kuyihuramo ntirakwira izokwira ejo ikizine izokwira ejo turacari bivuze ko aho bukera turakata keke cyangwa muri bamwe bavuga ati ibyo bintu n'ibyanyu twene nta makeke nga bishobora no kubaho canke ntibibeho kiretse abigukoreye ku gisefezi aho je na surprise nsaba nk'ababana reka reka ndiko barayikoreye nta no kwa nambwiye none kubwira ntabizi je ko nibereye ahantu bambwira ngo ntegereze umuntu tuvugana ibyunguka Abaje kujya munsi nzi ngire nkorera kanoti. Nasidutse mbona abantu bankikije ndahiga iyo nirukira ndabura. None sinabonye ibahasha nta noti zariwe. None umva nawe kugutumira uwo munsi nyene kandi nanje nabonye bibi. Sawa. Anyway ndabatuje fresh mumeze neza. Baje meze fresh. Je yomeze nabi ikintu cyonyine kingira nabi n'inzara gusa. Iyo nariye je mba meze neza ko ntakwara. Ngo wamaze kurya no masaganya. Kera ubucapati nka 12 nyama ngo mu bantu bageze imbere y'isahani no kuba kumeza ni yisonde kubera ko ndigaburi ni capati nka 12 wazi mba naziguriye ndamarurira yo mpamvu byibusha nyama yaravye mu byuho ngeye n'imyaka bisaba no kugura abafise umushaka mburuzinga aya ntuburuzinga ive tangira ndamukiriza nyama je mbona abana mutinye munkorere mu biganza aturaho umusore mwiza aho musore mwiza kizontuga shaka agenda aho fresh TV bose bari ngaho je ndatinya n'abakobwa ariko yego karibu ya nyama kwe muravye no mu maso bugera abakobwa mbona n'abatinya wa mugani wese si big deal warakubwira ati amafaranga hasi hejuru zava binagorana ko ari umukobwa afata uwiwe mutima nimba atanu wamaze kuwucakira wa mugabo we ntabwo somba ba Dawidi agusomba wa mugabo Delila yasinziriza mbere Samusoni ntago ndabaruta ariko ntibirashika ariko urabona ko bizava bigushika birashoboka kubera wa muhungu we burya nubwo ugira amafaranga na gute utagira famille biragoye kugira ngo ayo mafaranga ya maintaining cyangwa ashobore kugira ikintu akumariye rero urumva biba byiza iyo ugize famille kandi nshobora kugira famille utagira umugore wako kantu niko cyane so nibaza ko turadukumburanye nyama wewe twaherukana nubwo mu novuga gute muri special drive heze ntibamubonye barakunsavye ari benshi ariko giheko yari ahari ntababonye mutobanga hari gutaba giheko yari ahari yatanze amakuru meza abantu banayishimira avuga ati yashijijwe babantu yahora menga ntahani kwero no munsi ni mujisha ajya se amakuru rero babyita kwisemba yagiheko yakoze babyise kwisemba ni nk'ikintu yavuze cyahe uvuga ati hano yari karisemba kubera yavuze uburyo wewe wazi ko yavuze ati abera ibintu yakoze bisa no kutiyumvira bisa no kuza kugaruka ku bantu atarakwiye kuba yogaruka naho akavuga ati ahubwo yateye intambwe nziza kuba abantu menga barabansi aje kubarondera bakongera bakubaka ikintu kizima kubera katani impamvu y'ugwanko rukuye mwa bino bintu umva yavuze nabi igiheko kwe ntago ariko yavuze je kiganiro mwakoze nakiravye ati rero ndabihinduye wowe ukimubaza ngo uwo ibintu nyama yavuze wo byakira gute avuga ko wumva je navuze ko abere yisembe wowe maje ati wowe ibintu yavuze byakira gute ikiyaje mu bintu by'amafilme ngo abere ngo numutama ngo twubaha ngo yashize ngo amafaranga menshi ngo muri ego nuko yavuze kandi iyo nyishu ntabwo ijanye n'ikibazo bari wabajije tegeheko yarankwa kwani nico gituma rero je ndakubifata nko kwisemba kandi jewe nta mukinyi wa filme nisemba oya kiretse umwe canke babiri bonyene yabivuze giheko yavuze mu nyumvire nimba nyama azigera teri ibuye ku ikomine y'umuntu yitwa Nera na Chris erega ari ahantu ko hagera ugateye erega nico gituma nababwiye ngo narababwiye ngo ibi bintu jewe sivyo nizi urumva ibintu nega arivyo nizi nishure ryo barabara gusa n'Imana yashize iyo bantu tuyigira rero ntabishobora kuvuga nico gituma bajya abana barindira ngo ndabivuge hage ntavuze nta ukorako nayo kabizi nabivuga
mugabo niyo impamvu giheko ashobora kuba abizi akaba agiye atabivutse kubera ko atabivuga nyine ahubwo yari umuntu nyene yari yaje hano kugira ngo abereke ko arenze bajye bakinyi ba filime baziranye urumva nyine yo donc arabagenzi biwe kuko kuza kuvuga ngo jewe ngo mu Rwanda ngo ntiwombwira ngo uri mu Rwanda yari kuvuga ku kintu ca Joachim ngo avuga ko afise genge hariya ngo afise genge hariya ngo Nyamirambo ngo urumva ngo se bintu kweri bizodushikana oya yari kavuga gusa ko Joachim ngo yamuvuze ibintu byinshi bisa n'urusaka bato n'aba bagabo basakuza none nzigituma jewe nguma mvuga ko muri babana arimo ariko aravuga ikintu ca Joachim yavuze ngo Joachim ngo yaragiye ngaho ngo ariko aramvuga nabi ngo jewe ngo sinda kuvuga ngo umuntu ngo yabimbwiye ngo ariko ngo igihe ngo yamvuga nabi ngo mukuru wanje Vivi niho yarari wamura aramuvurira ngobwira ibintu bikeneye imwe twakiriye na Joachim last day aratubwira ati yaro muri kwa nyama yari umwana mwiza atariko nko gufata umuntu yitwa nka Dani bisa nivyo giheko yavuze ati Dani n'umuntu mukuru yinjiye muri filme kera n'umuntu w'umusaza tukubona nyama ashobora gutungura ucoki mu jisho rye bakavuga ko yakinya amaso y'imbwa yamujegeje bijya bisa no kubaho ukagugaterebuye mu ntiyarayimbwa nyene ntiyarayagwaye none umuntu agwa amaso y'imbwa ca asiba shuti arayisira nyene karindira gakira none uwo mugara uja gukina atakasingi y'ubumuga bakeneye oya koko amaso ntawe yamugema oya nagasemba amaso nguhishe yera nagasemba ariko mbabona bitoboza umuntu gukina ivyo bibuza gute nyene ko ari cyo twatuntu duto mugenda munegirije ivyo mubuza gute arasiba mugashutinga yakize cyo mukamukuramo mukazana uwundi none ni bimwe byanyu muca mwica umuntu atampamvu ihari gucuma kwa wowe yera kazana uwundi urarondera uwundi nyene none erega abagabo bahari sidani gusa oya hajya hamdani yakinya dore ariko akina hajya hamdani yakinye ujya judo wo kwa Nsoro ariko akina uko nawe n'umupapa uri kuru hajya yakinye Remi ariko akina rero abagabo bahari ni benshi nyine nimba casting bashaka babona atawundi mugabo yoyikina bari kuvuga bati iyi tournage rero tuyiraporte tuvuga ati tuzoyikora ubundi munsi kuri byinshi gihe ko yavuze tunamurenga asa no waravuze yuko wowe uri umusuma bandi matata niko babivuga hano muri kota ati burya rero ahantu ugeze usa n'umaze kumwiba abakinyi babiri nubwo yavuze umwe burya afata yuko gukorana kwawe nane ariyo mpamvu utanamuvuga usa n'uwamwivye umugabo yitwabe mu gihe abera ari nka uncle wawe muri bino bintu naga ari uncle je nituvukana nta ndavugana na papa uncle abera nta ruhara afise mu rugendo rwawe kwe je ko twahuye nshutinga filime aziyo navyiki nyanko vyahiye cyo turaziranye nawe kamerekeje cyane umugabo ni sawa amubonye nyama umugabo arigenda ndanerwa bakiro turakora urumva ntiyemera ko ari umuntu wa film hari ikintu bogifa ega anko simpakuriye avukana na papa hari umuntu abiriza rero oncle n'uvukana na papa n'uvukana na meri nukuvuga ni muyomba canke ni data wacu ubu ni oncle wewe duhuriye hano uri boss ndagukora ukama amafaranga cyo bindi bintu by'umwa muri ko murazana ngo oncle baza batuhenze ngo bro tugashutinga amafilime kubo kareka shabe bandanya n'ikiganiro man bagoma ari bro ngo bro na famille je na muntu tuvukana hano muri filime arimo so kuri ni bande like Yvette Diamond ko batamuzi ni umwe mu bantu ambabare ndakoresha bino jambo umwana yakuriye muri Burundi Film Academy yo bita BFA kugeza aho naco ndabesha ahava mu minsi mikeya avayo aza gushinga ikintu ciwe citwa DMC bivuze ko byanka byakunda ahantu wakuriye ukaba umwana kwa mu kiganza cabo amakuru yaho ubu yafise nyamakuru ndihande nk'umusesanguzi asa n'utemera zimwe mu nyifato z'umurongozi wa Burundi Film Academy harimo kuvuga yuko atemerera abakinyi ba filime kuja gukina handi hantu kutidegenda izindi filime bakavuga ko arizo muri quartier n'ibindi byinshi nyama yagiye avuga asa n'uvuga yuko yoba ariko arakama abantu akabatwara amafaranga ariko ntabakuze babagere kure cyane ive sinzi yuko nza guhere wawe canke nyama za kwikwibutsa mu byo yagiye avuga na cyane ko ari umuntu yanka umuntu amubeshera ku byo yaravuze Nakoze cyane ko twakira Wenye baki? Nk'ijambo je nka Diamond. Iguhaye. Wemeranya na nyama mu byavuga. Ikiganiro kwanza kwakoranye na nyama kibonye avuga kuri ivyo.
ko bisaba tugende nk'abantu baba barabonye reka nkwibutse umunwa ndawufise kandi si ibintu nanditse sivyo nakopiye ahantu ni ibintu biri mu mutwe uri kurumva umugabo Robert yaragiye ashinga ikintu cyitwa BFA sivyo ico kintu mugiye kuraba uyu munsi na rogo yaco isa ni ya Truwafa uri kurumva sindabiraba genda urabe none nziri ko kuri social media isa ni ya Truwafa bitandukanye kuri animation gusa ico kintu amaze kugikora aterura abana b'abarundi babafana bamwe bamvuga mureka gukinisha urumva Abel niwe yabimenye be na Dodo bo barabakamisha akubwira ati je ugirukine muri filme yanje uri hatruwa Samire hari no Abel aruga gushiramo hari amarabonye ikiganiro bakoranye nawe yari cyo Truwa Samire ajya bayamuri kubera iki Truwa Samire bere ndumva bino bintu yarabihagurukiye niyo yarishe rero bajya bana mwebwe mwaka amafaranga libere rababwira ngo jewe ngira ndabagire abakinyi bari international umugire international ataraje n'imbere ya kamera nzobana ndabibigishe uko bikorwa hanyuma namwe mu bakinyi murenge naba ba mede bijya bintu bandika sivyo urumva aravuga ngo nzobigisha sivyo arabashira mu ishuri ubamaze gusora promotion zibiri hajya arigira sori ya gatatu bageze kuri ya gatatu abo bana rero harimo bifitiye amafaranga birondereye bavuga ati none tugiye dukorera amafilme yacu umugabo Libere razora babwira ngo biriya bintu bakora hariya rero ni ibintu bitari kuri standard yanyu urabona mumaze kurenga mwarize ubu filme murayizi iri mu mutwe afise ubumenyi reka rero je mwarimu wanyu nabigishije reka mbatemo ndabakorera filme kabisa na cyane yuko umwana worareze ubumuza ahantu hoba hakomeye abo bana bakagenda bakandika amayitware bakamunzanira agakosora bagashooting nukuvuga iyo filme akayihagararira kuva muri production urumva kugeza ihere ibintu je ndamwagiriza muri kano kanya ni nuko abana bamuriha amafaranga akabaha karite irenze iya za filme itazo muri quartier nukuvuga ziri munsi urumva ikindi nukuba agenda agafata abo bana akabescroka akabonora mu mitwe akababwira ngo biya filme ba mede bakina bijya nibiki urumva kubijya bariko baragira nibiki bijya nziye filme zo muri quartier mwe zijya murazirenze bivuze ngo ntaho muhuriye nabo aba bana akababuza guhura nande n'abandi bakinyi ba filme urumva haje ikindi kigira gatatu niki kubabuza guhura n'abandi kubera ko bohava badakora biri kuri standard y'ibyo ashaka nico wavuze guproduiza film akaba produit mbere rino hasi yizo yazazindi itazo muri quartier ikindi wasa n'uwavuze kiriya gihe n'uburyo asa n'udaba promoting ngo abashire ku mbuga zabo urabona uyu munsi waje kuraba abantu bose bagiye bagaragara mu mafilme yiwe reka dufatire ku mafilme yiwe reka turahera kuno mukobwa yisugiye muri warubizi uyu Asta si mushashe rega isugi kintu kitane kuri page muri filme Nsoro arimo ariko kuri page yari bati ntawe uriko kandi nyene Asta yakinye muri Nsoro cyane munini nibaza ko ari nawe yatanguriye nubwo hari igihe caciyemo turamubura ariko yarabonetsemo ibyo nzobigaruka ko naco hanyuma ikigira kabiri turagaruka kuri bana bakobwa Asta hawujya mukobwa yitwa nde Cynthia Cynthia yarajana avati nyama mvira kuri coach wa yitwa Cynthia kandi Libere yarize afite cyitwa Cynthia Films okay uravuze babere yarize Libere aho ni bonzi turagaruka kuri hari n'undi yitwa Hawa Films urumva nawe yigize muri promotion ya mbere urumva aba bose rero yagiye abakorera amafilme yabo filme zabo za mbere niwe yazibakoreye aragenda arakora n'ikintu ca kintu agize za filme zaba akaziyansira rimwe
zazindi menga zari zitatu ari ama series ariko zose nta nimwe yaheze urumva gushika nino saa zose nta nimwe yaheze hageze ya filme ntizaheze zari hagati hirya top secret ntiyaheze iyindi yari iri hana yaheze urumva yari hana kwanza menga ntiyatanguye nasohotse hana ntiyatanguye kandi aba bana nyene imyidogo yabo insanga aho nibereye bidoga ngo tumuriha amafaranga ariko ntadukora ibyo twamusabye uyu munsi rero bariko banga kugira iki bariko banga kubivuga kubera ko bavuga ati ikizere kiracahari azodukorera n'ibindi jewe rero kano kanya wamuga ubu muri wabwiye ngo gahunda ndimo ni gahunda y'ivyunguka sinzoza kubesha abantu urumva kabisa iyo muzi ikintu nzoza na proof nguhize muri promotion ya mbere asha uriko igitangura yakabira aho yakabiri wewe uravuba rero komenga wize kabiri oya wagize muri promo 1 yiga no muri promotion ya kabiri yaradubuye nibyo nzi muke baradubura unakade none ushatse kwiyongera ubumenyi ukakwatanye burakwira ubone ubumenyi budakwiye tireka ngumemo oya nize mu yakabiri nguyu okay nta bintu nza kuvuga araza wenyine abeshuze ibintu jewe navuze oya tureka ngo wavuze ucumenga nikera nabeshuze ibyo uhejeje ibyo muje kuvuga ubunyene nivyo sivyo ijambo ni gwanyina kubaho dutangure kucerekeye yavuze ibintu bitatu mwana yibise cyambere umukobwa so waro icambere ni cy'amafaranga kubijanye nuko abakora filme bakamuha amafaranga hamaakabaha produit zitanganya valere nayo mahera jewe kubijanye n'abantu baba yarakoreye filme Nzihawa yakoreye My Family na Sinta ibijanye naho na produit baba yarabahaye je vraiment sindi umutekinicien ngo menye standard ya filme uburyo ibikozwe ngo menye no na valere yayo bijanye n'ivyo yanyigishije muri academy je mba mbona bisa n'ivyo yabahaye urazi comparison uri kurakora ushobora kutakurikiye neza nyama ahubwo yavuga ngo za filme rero bakorewe n'uvuga yuko ziri kuri standard international zoba ziri hejuru ya zazindi itizo muri quotas oya ziri hasi aho yari henze kubera ko bajya abantu n'irya mbere naje nishiremo irya mbere twari tugiye muri cinema nukuri ntitwari tuzi na kamera ingeni just no kuyikora ko twari tuzi rero ushaka kubwira abantu yuko uwo bakora filme international itagiye no muri festival jaho go sinaba zagiye hageze nicyo bashize yiheruka ijya ni ya Liberty yagiye muri ya Liberty ahubwo yari ya Liberty buje ahubwo yari ya Sinti ni Liberty ayikoze ariko yari ya Sinti gusa je naratangaye vraiment mbonye datanga ikibanza basi ni cya gatatu kubera je ko kiwanje naramwemera kuko twakora tutamwemera twari kuja muri academy tukamuriha amafaranga for sure mu bisanzwe mu bakinyi bose ba filme ngaha mu Burundi niwe yashoboye gutanga uzo mugambi tukumva tumwizeye tumutishizere bivanye n'ubumenyi twari tumuzigaba ariko yarabuduhaye oya ariko naruvuze atashanye yo filme nitwaye igihembo waratangaye je vyarantangaje watangaye gute watoye ihe conclusion ubwa mbere bwo nasanze nkeka urashaka kwiyitirira ikintu ukumva ko umenga urenze abandi hari habakurusha Semerera abandi bakwita kurenze jewe hajya mutara navuga ngo festival ngwiki nari nzi yuko irya filme izo biyambere agakurikira intore ntiyindi irya vyamaho nta niyo nari nzi kinabako none filme ya festival ni filme hariya munyabunyegeri kwa X-ray asha hakujya mu hano bwana muri quartier mu misozi mu gihobogo uri kuru rero jewe sinzi ivyo bisuka kugira baraye ko filme ari international ntavyonze usange baba tihenze muri festival sigura ko irya filme yiwe yari hasi yaziga zindi zose urumva ntigeze ibashwaza niwe umuvuze ko niwe production nigwiwe nagira mvati si we yabigize mu ruhara mugani we yikoze mu buryo buri technique iki kuri tele byose montage mu bisanzwe hagura umunyeshure wo muri academy filme yiwe ije kuri chaîne yiwe YouTube libere ayikurikirana kuva ikiri muri histoire akayikosora ikarinda kote technique abariwe karinda ba produit nyene ikabamwe ne produit film yari yiwe rero uretse ko Sinta yari yashizemo amafaranga ariko ni libere yari yayikoze
ico ni kimwe reka rero ndakigufashe kino kintu Eh. dufatire ku bintu yavuze ngo sintashiramo amafaranga ibera gaproduce aya mafaranga sintashiramo ajahe ariko harumvikana uriko byumva harumvikana uriko gakwishura nuko kuntu bose guhera muri histoire ushobora gusanga nabandikira guhera muri histoire realisation babizi ku materenike aratamuira akamonta cyazi gukora montage gushika n'igihe nimwe kabivuga kumbure no ku mbuga zigeze ubwo amafaranga aja harumvikanye amafaranga bamuriha numva ko bamuriha baba bamuriha numva ko bamuriha ariko nico bamuriha aragaruka akagikora igikorwa baba bamuriha amafaranga numva ko agikora exactement aragikora ariko urumva yarababeshe kuko urumva urya mwana we wamubwiye ngo wewe uri umukinyi ari international filime yawe iyi produit nguhaye irenze agacabona ntabaye urumva ntanabaye mu bibanza bitanu vya mbere urumva aho mubeshe nubwo yaguhaye igihumbi ababona wamwiye okay tubandanye ico kuba yarabuje gura n'abandi bakinyi ba filime ico je ukuntu no kivuga mbona umengo dini para rafise rezo notre part nta kuba afise rezo sawa ariko manzi uvuga ati yarabikoze cyangwa ntavyo yakoze mu bisanzwe jewe nkiri muri academy cyari kibujijwe yuko ugenda gukina ahantu atarusha guhaye kandi vyarumvikana uti twe twari abana biwe ko niwe yaratureze yitere yo ya cinema ha mu Burundi ntaho twari tuzi rero kucyumva muri academy ukagenda umukiringo uburi kuri gariko zigatwamwa kiri wiwe uburu wiwe wategereza kugenda ahantu nyimba baguhamagaye canke ari we wisabiye ari ukabizi we yavuga ati kugira ngo ntihagire ikibazo uza guhura naco muri hotel wagiyemo jewe mba ntazi wategerezwa kuza ukambwira ati company kanaka yansabye nje kuyikinira canke naho nanje navyipfuje hama nkaca ndaba analize ya mbere eske yo company ni yihe igeze kuri uhe rugero ikora filime izihe urabuje gucafuza izina rya academy mu gihe wogenda gukorayo donc gukinayo mu gihe twosanga iri hasi cyane iproduiza n'amaproduit acafu donc ari hasi gose aho naho mvuga ati yarafise rezo womenga ni nkakubya ko umwana w'umutunzi uba wanka ko yishira kizana w'umuvyeyi utavyuzi yo yagiye niyo voilà aha kawereke so gato yavuga ngo ku mwanya umwe arafise rezo kundi mwanya ntayafise atayifise kuri ico nyene ni novuga ko yarafise rezo muri yo mezi atatu wamaze uri wi wataragusohora ngabo nyimba hari abandi bantu yabujije ko baja ukina handi hantu après 3 mois yabahaye na certificate aho yoba yararenza kare apana ngo nimba hariho we yarakwemereye je nukuri byarashise ndaronka ahantu ngenda kugira mugabo ntiyabikunze ariko novuga ko naho ngira nta kintu kibira rezo yarafise rezo kandi yaratumye nkura we nyama rezo yoyo rezo yo yamaho nuko yo bitarashe wowe fa kuyidefanda gusa uri guru reka dufatire kuri sorry gato je mba mfatire kuri bibi niba dufise ubwenge tubukoresha sivyo nukuvuga umuntu araje kubwira ngo ntago wemereye kuja gukina hariya nako akubwiye ngo kugira ngo usohoke hanze uje gukina tuzobanza turabe ko filime bakora hariya ahantu ugiye ziri kuri standard twe dushaka canke ziturenze agashaka kubwira ngo bari abantu bose mwebwe murabarenze mbega ni nkaba kubwiye ngo ntuzova hano kubera ko bariya nta numwe oya aramusanguze iyo jambo ngo murabarenze nta numwe woja kumurondera ikintu kandi umurenze urumva nico gituma niko ndavuga ngo yarabateze ni nkaho nakaze kuri iyo jambo uvuze iryo jambo aramutse yarivuze ni nkaho womenga araguhaye uburenganzira mugabo kurundi ruhande ntabwo ufise kuko ugira uje kandi bari bose ugira uje mu barenze voilà iko biza gusigura ikindi ni cyaha inyuma yavuze ni bibiri kutaja gukina ahandi uburyo abakoreramo amahera batanga kugira bakore ikindi ni cyaha ikindi yavuze nico kuda promotinga babakinyi biwe yamaporwa maze gusoka bihagaze gute wewe warigeze gukora igikorwa ari bikira diko jewe mu bisanzwe nkije muri academy sinaringiye ngo tugirane partner na academy ko je nari umuntu yigenga kandi ibi bintu ni business nari nzi ko mpeje kwiga bampiyo iyo certificate naniye nakoreye nkagenda kuri tebe
rero barya abantu bahisemwo ko bakorana bakabandanya bakorana barafitaniye amasezerano muga je sina ntivyakunze ko tuyagiriranira après yo gusohoka aho gusanuka hari kibazo mwe ntaho muri bibaza ni gute umuntu agusohora akaguhana urupapuro wemeza ko wasohotse mu nyuma akongera akagaruka kukwereka ko utigenga kwereka ko udashobora kuja kuri tele wenyene tatike za vyigwa yaguha mu gihe yizeye umenye yaguhaye jaho niho mpagarara vrema aho ni wagase nahahindu nyama kino kintu wazi uburyo je ndashumva icavuze ahubwo umuntu kurundi ruhande kwa batumwita umuvyeyi mwiza ashaka kuguma kurikirana umuntu yareze kugeza anageza ahantu avuga ati no muntu arafise maturité yo kugwego runini ubwo buvyeyi rero jewe sindabwumva na gatoya kubera ko na leta yatwigisha dusohora urumva uyu munsi leta ntishobora bagushize mu ishuri urariha amafaranga yawe n'ivyo bakakwigisha nimba bakwigishije entrepreneuria urumva urasohoka ukagenda mu vyo n'ibyo kubitwa ukimenyera hiyo nimba ukina buzo gukubita we mwarahejeje urumva no mu vyo asumba leta ninde oya nta muvyeyi hari umuvyeyi arabyeyi arahejeje ngo ndi umuvyeyi rero gusumba leta nta muvyeyi rero utareta uko bimeze nuko umuntu uramwigisha uramuhaye ubumenyi yaguha amafaranga kuko umenye yaruguze wewe rero nukuvuga ngo ubu yirukako haba hariyo profit ukeneye mugadi ko je sindavyita profit kuko barya abana bo muri academy sabana komutera nabantu bakuze saba minera umuntu arenza 18 aba afise uburenganzira bwo gushwazisa ikintu kimwe muri bibiri nimba koko bashwazise yuko bashara kubandanya bakorana nawe nyuma yuko basohoye je numva atakibazo kuko yari contrat wategerezwa gusinya usinya kontra uhejeje kwiga usinya kontra wewe uri libre yo gusinya yuko mubandanya mukorana akagukora iyo film canke ko aho kwanza no ku ruhande rwa producteur ko hariho abahitamo ko abakinyi nta mutande ko nashama ibi bintu no uhitamo ku mu producteur bayero mu producteur ikintu ukora iyo turonse akazi leta iragaruka ikavuga ngo kuri wa mushahara ni muduhe ko amafaranga oya bivuze ngo baba dusohoye tukagenda none nimba baba barisha amafaranga nimba ashaka kubabyaza umusaruro arabigisha bakamuha amafaranga mu kwiyandikisha ni kuvuga abakwiye kubabyaza umusaruro muri ayo mezi 3 ayo nyine yakufise kubabyaza mu musaruro ubundi nyuma yaho leta igenge yari ivyo je ndakuvyita nkubwira iki ariko arabafera ariko arababesha none diko tugarutse ariko arababesha ariko abesha abandi ahubwo twabantu twe tudatahurana ibintu ariko Ivete bisa nuko hari ibintu atari gatubwiye mwenga two bitahura cyane aramutse atubwiye nk'ubu icagukuyeyo diko nakubwiye muri academy nta mu minera arimo umuntu ari libre gushwazisa icyo ashaka voilà iyo shwa yawe wayigize ufatiye ku bintu bingahe fatiye ku kintu kimwe ivyaha cyambere nafatiye kuko jewe nakubwiye kugira ngende muri academy nari nzi ko ibi bintu ari umwuga kandi ari n'impano irevre impano busanzwe yifise hama kakwereka ingene wo yespoir rero nta mpamvu nimwe yo kuguma muri academy nzi neza ko namurisha akama certificate nkaba nzi neza ko ubwo bumenyi yampaye abwizeye ko shora kuja kuri tere nkabo pratique abagumye yo rero sinzi bafise ukundi kuntu bumvikanye mu iyo contrat yabo bakabona neza yuko amategeko yo contrat ashobora kububahiriza ari kote zibiri bakumva ko bubibyaza umusaruro ari babiri sinumva umuhombo wariwe bonyene baricaye barakuze deja barya bahawa nese bamama barakuze barakuze mugabo munsi y'ibiganza vya coach baguma bitwa abana horo yabasumbije ubwenge ano nta muntu akuze arimo horo yabasumbije ubwenge ano nta ukuze arimo kubera ko umwana nubwo bari umwana myaka 15 abimwaze mu myaka 4 urabona amaze imyaka 4 ari kuri tere ushobora kumwita no muri legend ashobora kuba muri legend ashobora kuba muri legend ku myaka 20 kandi diko nasanze bino bintu birasaba experience ndende haronka abantu bize muri academy ya mbere atara producteur meme ni ya kabiri ubu batarigira baboneka muri filme nimwe hano nagira ndahashike Imana yarabahaye aba bakinyi babiri jewe nzi babiri ndujya mu hawara sente gusa n'uyu yirutsa akadahasta wavuze ujya mu ubu nuwa barubizi urumva yirutse urumva n'uyu yirutsa akavamo nukuvuga nize muri bangahe muri promotion yanyu
Twaje Imwe. 38. mwari 38 none reka dufate muri promotion zitatu tuza abakinyi bane promosiyo zitatu andi twabateranije ndizokora nk'abantu 100 ariko tuza abantu bane aba n'abakinyi gusa uri kurumva niba umuntu abwira abakinyi abwira abantu ngo hariya ziriya filime bakora ntimujeyo urumva mu bantu ariko yigisha harimo abanani harimo abazoba bazikora harimo bakadre monter urumva gushika ino saha imyaka igira ibitatu nta mukamera bari numwe arava hari none gashaho ibiraka byo muri academy bizobatunga erega ibiraka bitangwa n'abame ibiraka bitangwa n'ababe ibiraka bitangwa n'abaornera aba bantu nyine bari mu gakino niba umuntu akubuje guhura nabo bazobiguha bakubonye bivuze ngo n'abakinyi kubamenya biriko biragorana bagira se nibazanya makuru ico ubwo inguvu ziwe kuko niwe njenza kubona ariko arafightinga atahindi timu nini nzi nizoba ari inka zikaba zidashobora gukorera abo bandi bantu bose kubera ikatabibona none nyine tore bake bashobora ariko amafaranga ntamukundira canke abareke bidegenzi baje kwitaratariza abatora ari benshi abigisha hama barekure bagende atora abandi Garamunda abarekura bakagenda gatora abandi niyo mpamvu agira sore kaceme promotion kujya subusohora kubera iki atabareke ngo bagende complètement bakora ivyabo ntakujya kwawe erega diko nababwiye ni shwaye umuntu rero ni si bose bashaka kugumuka n'amabazi bimeze uko ikosa ntabwo ari rya coach ni ry'aba coaching je niko ndabibona niko biza ko bimeze bivuze ngo urya mukobwa wazanye hano ngo uri kuba mubazi ibyo mubaza nta kintu kimwe ari kukwishura ko nikijuju nimwe mu bumva hari umuntu ari gushobora yo anyuze umva ari kukwishura iki n'umuntu ari kuza kubwira ngo nabeshe kubera ko byamunaniye guca ibiziriko nuko Ivete Diamant yaciye nukuvuga ko byamunaniye kugenda yategeza kwishigikira mu mafuti ariko uriya mukobwa afati je nguwe neza muri academy nguwe neza na coach ari inyuma y'imyaka 2 bavuyemo fani wiya tufera ngo jewe nari beri ngo pyo uko bavanye ntwabimenye werindira niyo tuzomenya ukuri kwa kumbe uzabasanga ko nari n'ubu Ivete yakwicaye ko yanka kukuvuga ariko ibyo yavuze byo tuba twanabyumvise cyo kuri nakuvuze ni kurya nyene Ive uramutse uno munsi Nsoro ubwiwari wakwihamagariye akubwira ati mu minsi twamaranye mpanura ku buryo nkwiye kugenza ibintu byanje nizihe mpanuro zibiri womo cyambere cyo nazi katavyo yokora amaje wenda mutse ngomba kumuhanura Tiko saverite oya umuhanuye ntavyo yokora niyo mpamagara ngo kwa suppose aguhamagara ati sinzi ibintu ko turavuga ni Burundi Film Academy ni uburyo bakorana n'abanyeshuri ni kisiko akakubwira ngo uravye ushobora kubona hari amakosa menshi ari ibintu ntakora neza nibihe bintu kwanza bitatu uwo mubwira ati kosora ibi nibi kugira ibintu byabigende neza Tiko koche wa academy vraiment aracubwenge ko utakuzi nta kurushinka ni wenzi ko ni wanyigishije abandi ntabo mvuga ko tembona ko igoyagoya vraiment ahantu yoshora kuhahinyanyo nimbazi ko yigishije umunyeshuri akariha akamuriha akamuha ubumenyi nawe akamuha amafaranga akamuha n'urupapuro rwemeza ko umenye yamuhaye abwishimikije kuko haba hariko signature kandi ushaka gusinya ikintu utafitiye donc utumva ko rwemeza nabareke babuza ngo ntuje gukina kwa naka wowe urose opportunity yo kuja gukina kwa Ravina canke kwa Abel canke hariho n'importe nakureke utigute ubwenge burarahuba muri academy theory nudu pratique dusanzwe cyane no dusanzwe nyene nuwagenda kwa Abel no kwa Fare n'ahandi uzohuriraho n'abandi bantu bakurusha canke sinzi rero nagire nareke kwikunda vuze bibi no kuvuga arikunda birengeje urugero arafata abanyeshuri biwe ntibaje handi hantu hanyuma anaba promoting je nico ntoye ku bintu vuze ku promoting sinzi promotion mega ikindi gisata kitaba kiri mu byo baba baremeranije muri academy ko je nshinjira muri academy promotion ntiyari irimo batademeranije igihora na kimwe waruvuze niyo bareka bakagenda bo baraza kumenya uburyo bipromotinga baraza kumenya bahurira na nyama nkuko no munsi mwahuye tutabizi nuko novuga promotion ntibayimurondere ko cere ngo bamurengere kuba bakinye muri filme
donc n'abakinyi aragukasinga abonye kuhuye na cast ashaka hama ugakina muri filme yiwe canke yundi wo muri academy ugarukora kupromotinga nayandi mahera wo murisha muri promotion mu byo muri academy promotion ntirimo rero ico cha promotion sindagahagarara mugabo ikintu kijanye nuko urose ubumenyi aca ashaka ko ubugumiza aho nyene aba ariko aratsindagira impano yawe hasi mwaka ni nkuko navuze ko hari abana batarigera baboneka kuri kamera n'umusi numwe kandi barize muri academy kandi umuntu ava muhira azi ko agiye kubyaza umusaruro impano yiwe ni gute uzoyivyaza udacika iziriko nka diamante nyene sinzi vyiwe wa uvuga ati nacitse ku icumu oya si kwicumu sima kuvuga iyo jambo je mu kuko avuga numva ati nararokotse oya si mu kuzimu hari yano uvuga ngo hari habi nashaka kuba ari donc mugora ko ari intambwe wateye okay ivyo rero nivyo umuhangura ari bati hanura bajya abandi nabo bajya bakobwa bajya basinze ya ego kuko twasanze n'abanyeshuri biwe nabo batera nari bati uwo banura iki bajya abanyeshuri biwe je sinumva ko hariho ikintu nabahanura kirekire uretse ko ibintu vyibi irizyo bibari ku maso canke vyo gufana umuntu donc twagiye muri academy libere dusanze tumufana nukuvuga ngo yakiye atwaye abafana nyama yagahereye ukuri c'est vrai mwara mufana none diko ute umuntu wumva ko utafana yokubwira yokwandika itangaza ati ndakeneye abantu nigisha ukaja utamufana nuko twari tumukunda irya mana afise twumva ko nato twayikuramo na pourcentage zitanu hari kumbura umuntu ukunda nyamanige ushaka ifoto kiyo niwaza kuri kamera ngo uvuge ngo yarambeshe uzi ko wapfutahi rero kuja muri academy diko kumva ari imbere yawe gusa ariko arakwigisha usanze umufana usanze umufana vyonyene je nuko magarara abantu bagiye bamufana gusa oje sinagenda mufana gusa na irevre naramufana mugabo nari fisi yindi vision shaka gushikako niyo yatumye rero ntaguma muri academy abagiye bamufana nibo bagumyeyo bumva ko bagumana impande atakintu bashaka gukora batari kumwe mugaje nka diamante vraiment jewe nyine nagiye ndamufana nongera nshaka nyine kwifana nongera nyine shaka nyine kugira kure ibikunda no kugira kure ukiri kumwe na papa wawe adashaka kugusohora umusa akajambo kamwe kuri Nsoro tuza no kwakira mu masaha 48 ngaha hanyuma dusubire muri special drive nukuvuga rero jewe nta bintu byinshi nza kuvuga urumva ubu jewe gahunda ni kugira iki nukuza mvuga ikintu hano kandi uzamvuga ikintu natohoje kabisa uri kurumva gifise fact umuntu aza hano ngaruka ndamumena umutwe nzana fact uri kurumva urabacanjura imitwe sinkeneye ivyo bintu byo canke bandihendeke kubivuga none ego gahunda ya mbere bavuze ni ivyo ngoka wa mugabo nyama no shiri imbere ivyo ngoka ngo unyegeze ukuri guhari ni kuvuga ngo jewe nagutohora nafashe umwanya nkagutohoza nzokoresha telefone yanjye naguze amafaranga nzokoresha umuriro amatara ndiha buri kwezi na buke y'ibihumbi 10 je nta ibihumbi 10 uresha igihumbi n'ijana ku munsi uri kurumva ivyo rero nza kumbwira ngo urumva ngo namaze kubironka nguruma ngo vyo ushiremo ibishoro ngo bikinebe ivyo nzobivuga hanyuma fact ndazibike muri telefone kabisa urumva uza kuvuga ngo vyo ndakumena hanyuma ivyo hazogaruke suri be nukuri kimanda muhaye gasopo azogaruke hano avuge ngo ibintu navuze sivyo navuze ko basamye mwe n'umunani abayicaye hanyene ari mu muco uri kuri azogaruke hano avuge ibintu navuze sivyo uzocuzana inyundo y'ibiro bingahe noneho akanigato akanigato none ntawemeje nabivuze navuze ko ari byo ubu rero abafana bahitemo bahitemo ntawenza kubwira ngo vyemere canke uvyanke je nabivuze tu kandi nawe yabivuze ariko Libera azoze ngo ahubwo arondera uburyo azosigura bino bintu ni cyo musaba arondera uburyo azobisigura nyine twumvishe ko hari umuntu kiba ni kinyoma cyo gituma n'umuntu yishe umuntu arondera umuvuka agatsinda urumva rero arondere fact ziboneka amaza twigisha Bwana asante sana. Tabashimira cyane kwa. Diko ntudushimira utaramuza. Bigere yurayizi. Mba ndiko numva kwa numva ngo nyama ngo zashazana inyundo biro benga ngo agire. Urindi. Zabatera imigere mwiru. Wazoze avuge ngo si.
arondera uburyo azobisigura ushobora ngo ubitsa andi madosiye ushaka kuzocu arahari nyine ngo utanga ipi yawe werindira Chamene mucere hasigaje werindira abantu. wowe uvuge ngo ibintu navuze sivyo ntariko arahari n'ibintu bitatu nuvuga imana zose agira aza kuza yavyemeye yamanitse amaboko canke arondera uburyo abihakana akabidefanda neza nyanyumvisha nzocumvira cyose n'akantu nzosimbisha urumva azoze abimbwira abisigure avuga ati nukuvuga n'ibintu bibiri icya promotion nzo guhagarara ko cyane urumva ico kuba bamuriha urumva nico kuba yarabankiye usohoka hanze ibyo azoza bihakana mwereke kabisa shalo tuyu ndabashimira cyane kuba mwaje ive iterambere BMC ibikorwa birahari bagende babirabe NYAMA Pro arabandanya akazi ka buri munsi badusubire sibyo gayi ariko je nakunda kabandanya ku wewe ntubandanya akazi nta filime nkazijya nkora yakora fe unawe ugira Nyabagira ndamuhaka. ugira umutegere ngahanya niko amganya wana Nyama je maze kuri filme zitatu. Gira ati iyoyo nuburobe. apani zose nzi kugira uvuga tuwe ariko akora ibintu bizima kubera Muri academy none urumva ribere uramuherera nta kintu natwigishije. rigisiga kibigitiga iri kuba moya va kugisiga urumva Nje na plaza sivyo mwanyeretse muri academy. muvi nziza yitwa icirore nukurikirane nanziza muri ziga bakamera kamera iri kujugumira umenge ihagaze kugakubutse Abakigira bo muri academy babona basi ije ndagtere yabo basi muri academy twavuye muri BMC Ego ariko kirori gikina bo muri academy navuga ati nagukina yaje nta guciro kinisha academy nuko abacitse nyene ngira ngo kwiryo cyuma abatumutse byanse ko bakora bari free. This is Flash TV. We shine to progress.